Ndabaramukije mwese, reka ndabashingira intahe gatoyi. Jewe ndi mu bantu novuga yuko bahezagiwe cyane n'Imana mu bintu bijanye n'ivyo nkora, washaka naho mbaye. Mfise ikiganza ciza ku bantu n'ukuri, sinibaza yuko nohava ngira ikibazo abantu turi kumwe bari impande yanje. Kandi ni nayo siguro hanininya y'ubutunzi. Iyo umuntu atunze aba afise abantu, akaba afise ibintu, akaba afise n'isoko ry'ibintu ariryo Yesu Kristo. Rero jewe ivyo vyose naragiriwe ibakwe ndabironka, ndi umutunzi wo ku rwego ruhebuje. Rero turavye ubuzima nagiye ndacamwo, jewe naciye mu buzima bwinshi nyene, novuga ko ari bwinshi. Sinovuga ko ngiye kuvuga intahe yanje, oya, ngomba ncishemo gusa gace gatoyi gasigura ibijanye n'umuryango wugaye, ko wugururira mushasha uje. Iheza amashure ya kaminuza, novuga yuko abo twiganye benshi barabizi. No kuvuga leta yarashoboye guha akazi abantu, novuga yuko nka 12 bari bamaze kudepoza imbere yanje. Jewe nagira 13 baca baranyima akazi. Leta iranyima akazi. Uwo munsi natashe mbabaye gose, mbere ngenda ndidoga mvuga nti mbega iyi leta yabaye gute kubona inyima akazi kandi nanje nari ndagakeneye, ca ndataha muhira. Ico gihe abari imbere yanje bose baratangura akazi, hama hari mu bushikiranganje bumwe ntavuze. Hama maze kubona yuko nabuze akazi, nca ndatangura nyene ndiyumvira ikindi kintu nokora, kuko nariyumvira umwaka ugiye kurangira nicaye muhira. Kuko mu bushikiranganje bahamagaza abakozi rimwe mu mwaka canke rimwe mu myaka 2, bigatuma rero utagiriwe ibakwe ryo kuronka ako kazi muri uwo mwaka bahamagariyemwo. No kuvuga wacu utegezwa kurindira n'imiburi y'ibura umwaka kugira ushobore kuronka akazi. Hama naje numva umuvyeyi yatwitangiye imbere ampamagara ambwira ati mbega woba warabonye afishaje canke amatangazo yerekana ibintu byo gusaba akazi kuri ivyo bintu wigiye? Ntiyarazi no kubivuga ivyo bintu nigiye, mugabo yarabonye ko bisa n'ivyo nigiye. Naragiye kuraba nsanga basaba abantu bafise impamya bushobozi iri hejuru yiwanje, ndetse n'abandi yari imico 2 barondera, n'abandi bafise impamya bushobozi iri munsi cyane yiwanje. Ca ndavuga nti aha rero kizima nabonye yuko ivyo bakenera bigomba kuja ndi hagati na hagati y'ivyo bashaka. Ico nakoze, nafashe dossier zanje 2, imwe ndayishira aho basaba abasumba urupapuro rw'iwanje, hamwe urundi nago nca ndarushira ahandi hari munsi y'urupapuro rw'iwanje. Ndavuga ati ndahashira hose kuko ubuzi ni bubiri, kandi ubwo buzi bubiri kamwe nakiwanje. Ca ndataha. Ntashe sinzi ngene vyagenze, ariko mu nyuma maze gushika muri ako kazi narashoboye kubaza neza. Ndumva ko hari umuntu Imana yakoresheje iramubwira ati aba bantu nubwo batari mu muce umwe, nubwo batari mu bo turondera, turabakeneye. Bisigura yuko Imana irashobora gutuma abantu barara badasinziriye ku bwawe. Haheze iminsi nza numva barampamagaye, sinamenye ngo bampamagaye kubera iki. Ico nakoze, naragiye naraciye mu kibazo, twari 5. Ico kibazo n'ukuri sinokubwira ngo nagikoze nacize canke giteguye, ariko naragitoye. Maze kugitora nca ndaronka akazi. Ako kazi kaca kankura ku mahera nahembwa. Novuga yuko yari amahera, novuga ko yari makeyi. Muraza amahera umunyeshuri aronka muri kaminuza ingena ngana. Imana ikirangwiriza ayo mahera nk'incuro 200. Ca ndaja gutangura ako kazi ndi umutunzi. Murumva yuko natanguye akazi ndi umutunzi. Ca wumva umushahara canke buruse wahora uronka, hama Imana ikawugwiza incuro 200. Bisigura yuko Imana yari inyugariye umuryango, inyugururira uwundi muryango. Kandi sinibaza neza ko no muri ico gihe abari bagiye gukorera leta, sinibaza yuko bashoboye kuronka amahera yangana nayo je naronse. Bisigura rero yuko Imana namba yarugaye ako kazi ko muri leta, nuko yabona yuko uwo muryango wo muri leta tudahuye. Yabona yuko uwo muryango wo muri leta atari wo je nkeneye. Uwo nkeneye wari uwo munini wagutse ubyibushe. Hama ndamara kugendayo,
narashoboye kuhakora ikiringo kitari gito, nagiye ndabona ikiganza c'Imana ku buryo novuga ati navuyeho ndumutunzi nyene ahebuje. Hama maze kumara ikiringo, Imana imaze kuvuga ati harageze yuko wimuka, haraje nyene utuntu novuga yuko ari ibicu nyene vyerekana yuko umuryango ugiye kugagwa. Muri ico gihe ico nakoze, nararavye ndavuga nti je ndasenga kandi ndizera, mugabo rero uwo muryango umenga ugomba wugagwe. Hama ico nakoze sikindi, sinzi ingene nyene vyanjemwo, ntangura nyene gupostira ahandi hantu, vyaciye nyene mu bintu nyene bidasobanutse, nza numva abantu barampamagaye, ndagenda. Ngiye nca nsanga wa muryango umvana mu bwiza unjana mu bundi, kuko wankura ahantu nakorera kure y'umuryango unyegereza umuryango. Naciye nja kubana n'umuryango kandi nari maze igihe kinini ntabana n'umuryango. En plus uwo muryango waciye umpemba amahera asumba amahera nahora mpembwa aho narindi. Hama nca nongera kandi ndahaguma. Maze kuhaguma, Imana yabandanije nyiyereka, impa ikiganza ciza. Kandi ni hamwe bavuga bati umuryango Imana yawuguruye, nta muntu numwe ashobora kuwugara, nashaka abe yitwa nde, nta numwe ashobora kuwugara. Imana yadesize ko umuryango wawe wuguruka, nta numwe ashobora kuwugara. Aho nyene ndahakora hagira kabiri, narashoboye guhura n'ikintu. Umukoresha wanje yaravuze ati uyu naho ari we akurikira canke naho ari we ari imbere, sindamuha opportunité nimwe ituma ashobora gutera imbere, ariko yarabikoze arabiheza. Ndababwije ukuri, iyo byavuye sindahazi, ariko Imana yarabizungurukije neza irabigarukana ibinshirako. Bisigura yuko naho hoba hariho umuntu arondera kugara umuryango wawe, wewe Imana itarawugara ntiwugarika. Kandi ni nkuko iyo umuryango wawe Imana yadesize kuyiwugara, nushake wihate ngo ugume aho hantu canke ngo wicare kuri iyo ntebe, Imana yawugaye iba yawugaye. Imana yawugaye iba yawugaye. Reka guhadikiriza ico kibanza sigwawe. Nukuvuga muri ico gihe Imana iba yavuze ati we haguruka, genda kugira uje aho je naguteguriye. Ico kindi kibanza gisigira abandi, genda. Bimaze gushika kuri iyo ntuzenya, kuri iyo ntambwe, narashoboye kuronka opportunity yindi isumba iyo y'ubwa mbere ndi ngaho nyene. Hama mu nyuma ndashobora kugira nyene, harahera n'iminsi, habanza numva nyene ikintu kimbwiye ati koruku. Ego nabikoze, ariko umugoroba sanga narungitse dossier ahantu, aho hantu ndaharungika dossier nta nabiteguye. Ariko haheze nk'amezi 5 ndi muri rixe nyene idasanzwe, nari mfashwe neza, nari meze neza, nukuri ntacyo nari nkenye. Nza numva barampamagaye, ndavuga nti je sinjayo. Ndabwira umugabo ati je sinjayo. Hama nawe arandaba acarambwira ati none wewe, none kugenda bigutwaye iki? Hama ndagenda gukora, bampamagaye ndakora, ndaheza nca ndigira. Haheze nk'amezi 2 nza numva barampamagaye. Rero sinamenya ibiriko biraba mu buryo bw'impemu, kuko sinashobora kubidetekta kugira ngo nshobore kumenya ibiriko biraba mu buryo bw'impemu, yuko wa muryango nari nizeye wari wanteye nyene kumva kumenga aho hantu sinuhavirira, yuko ugomba wugagwa. Bisigura yuko ni Imana yo nyene yagomba iwugare. Hama ico nakoze nca nditekerereza nguma. Haheze iminsi nza numva uwo muryango mushasha urugurutse, n'abantu ngiye kuri uwo muryango mushasha basigara baravuga ati mbe uwo muntu numusazi cyane. Naciye ngenda muri uwo muryango mushasha. Uwo muryango mushasha rero ndawugasariramwo, ndawumerererwa neza, ndawumerererwamwo neza. Ubu muryango nyene w'umugisha, urantera umugisha mu muryango wanje. Biba nyene ibintu nyene vy'ubwiza. Ego rero je nibaza yuko ico kintu novuga nti je ndagihamya neza na neza ntakekeranya yuko iyo umuryango wugaye kenshi haba ari umuryango mwiza uba ugomba wuguruke. Bisigura yuko ivyo ba vyose nta na kimwe je cotuma ntirigana,
nta na kimwe je cotuma numva ko mfise ubwoba bw'imiryango yugagwa canke ngo bayugaye. Eka nukuri naho imvura yogwa je siho ndi. Murakoze cyane, mwarahezagiwe gose.